igihugu cyacu caciyemo abarundi bose bakurikiye iyo nzira y'ubwicanyi. Mbere nkaba nashaka kuboneraho n'akaryo ko gukeza abarundi batari bake, abapfasoni, abakenyezi n'abashingantahe b'umutima berekanye umutima w'ubutwari, bashoboye guhagarara bakagira bati oya ntidushaka ko igihugu cyacu gicika ikibira cy'ibikoko bijyana. Hariho abagiye barakingiranira nogira no mu bakozwe ko n'amahano turabona bagarukiye ku ntano bakarera abana bo basigaye, byerekana ko naho Burundi bwagiye buraca mu ngorane nyinshi cyane, ubumwe ntibwashoboye gusambuka buracariho n'uyu munsi. Ubwo bwicanyi amacakubiri yamagirwa n'utugwi nogira ntitw'abantu bake kubera inyungu zidatomoye usanga bashobora gutaka igihugu mu kaga. Nogira nti rero ayo masezerano y'ubumwe yaje mu rukurikirane rw'abarundi n'abarundikazi baguma bahagarara basemerera bati oya nawe iki gihugu kigizwe n'abarundi twese twose ibere rimwe ntidushobora kwemera ko igihugu cyacu gisambuka. Ikibazo cyo kubahiriza ubuzima no kubahiriza iteka ry'izina muntu nogira ni ikibazo cya mbere dutegereza kubanza kumvikanako, tugategera ko ubuzima ari akatihabwa n'amazi aseseka ntibayore, kugira rero tubeho mu mahoro nuko natwe tugeza kuyaha abandi turi kumwe, kuko abantu ntituri bakaradoga. Imana yashatse ko dusangira igihugu, ko tuba mu muryango, ntawe ushobora kubaho wenyine akumiriye abantu ntibishoboka. Hariho utwigoro turi ko tuba muri leta kugira ngo abarundi banywane, harimo no guhindura ibwirizwa shingiro. Mugabo ivyo biriko biba hari abarundi batari mu Burundi, harimo n'abanyapolitike bakavuga kumbure ko baba bakumiriwe. Nimubona ko bishobora kuzoca bigaruka bikazana izindi njyana? Ico kibazo kirahambaye cyane, ni ikibazo gikomeye. Turabona twese ibihitiye muri iki gihugu byatumye abantu basanzara, ariko jewe no gusubiza ikindi kibazo, none ninde azokora kugira ngo Burundi amahoro agaruke, abo bahunze bagaruke, nuko hagira abahaguruka kugira ngo bategure inzira, bategurire nabo bari hanze ikibanza. Rero nogenda bica mu nteguro ndende, akaba arico gituma nogenda ahubwo twobikenguruka iriko birakorwa, mugabo dusaba yuko byokorwa mu ntumbero yo gutegurira ikibanza nabo bose nogira nti batari hafi, kugira ngo nabo bagire icyo baterereye, kuko icyo twomeye amahoro turondera n'amahoro y'Uburundi n'amahoro y'abarundi, kandi ayo mahoro tuyubakira ngaha. Ayo mahoro rero tubatswe abantu babitegere binjire muri iyo ntumbero, urumva ko nabo bagiye hanze batari ngaha bashobora kubura inzira bacamo kugira ngo bagarukire mu gihugu c'amavukiro. Nibaza ko rero twogerageza kuraba ingene tuva mu mutego, muri iyo mitego yo kwiraba, tugire nogani twugure imitima yacu, twumve ko abantu turi bamagiriranire tuza kuzuzanya, ko mugenzi wanje atari ngaha nanje nteza gukora mbere nkarenza nkamutegurira nawe nyene ikibanza kugira ngo ejo azoshobore kwishira yizane.